Africa Live, Africa Plus, hello mumeze neza. Ni Iteka Dondiela hamwe na Nice Giselle. Hama uno musi ko mutubona hano twashatse kuvugana kuri sujet dufatiye ku kwezi turimo. Murabizi ko turi mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, hariho benshi bumvise ukwezi kwa gatatu ashaka kuvuga baguha amatitre yabo bivanye n'ama evenement ba iminsi mikuru iba. Naiswe kuri wo kwezi kwa gatatu kumva mwiki. Jewe kwezi kwa gatatu sinovuga ngo nuko jewe ndavyumva gusa, ariko nibaza ko turabiye hamwe muri rusange nukwezi kwariwe agateka k'abakenyezi. Aho twumva umukenyezi ari waguma garuka cyane bivuye nyene ko ku kwezi navuga gute sinziko navuga ko ari oya mugabo kwariwe abakenyezi agateka k'abakenyezi ego. Hama bon ariho benshi bibaza tega le 8 mars yaje gute byagenze gute. Le 8 mars yo kuntu yatanguye hari mu gihugu cy'u Burusiya aho abagore baho hari bon ico gihe hariko araba première guerre mondiale. Hama ama conditions de vie et de travail yarabaruhishije cyane vraiment bacha baravuga ivyoherera bacha bagira manifestation. Rero manifestation iciba uwo musi nyene wa le 8 mars. Hama bacha bafata mu histoire uwo musi nyene wa le 8 mars bayugira umusi wahariwe agateka k'abakenyezi. Uko byagenze. Ariko mugabo rero tugarutse urumva yuko bari baruhijwe ariko mu nyuma birahinduka bavuga ati no ibintu ntibibaho. Ifoko abakenyezi nabo bagira gateka bubahwa batitaye kuko bari batitaye kuco bashoboye mugabo bavuga ati umukenyezi ahari agomba kubahirizwa nawe nyene. Ariko rero tugarutse abantu benshi baravyitiranya ugasanga uko kwezi aho ndavuga gute aho kubahiriza aho gateka bariko barabitakaza ahubwo ugasanga nk'ubu hari abakenyezi baca bibagira n'ama responsabilité yabo duhora tubibona ugasanga n'abana ntibuka ko bafise ariko umukenyezi numva yuko bavuze yuko agateka akwiye kugira atari ukwezi ko guca ahubwo asambura n'ivyari bihari ahubwo yarakwiye kubaka ako gateka bikagaragara kare vy'umukenyezi abaca baja kuborega ugasanga bibagena ama responsabilité ku bagabo babo ku bana babo kandi hariho n'abandi bagerageza ugasanga mwese murabizi abantu turi mwisi twese ntitugeza kungana uburyo twese ntibungana uri muri association kanaka ukacusanga ego hari abakurusha uburyo uri hasi ariko ukacugerageza kwigiranya na wa wundi mutanganye ngo uwo munsi ngo waraduhariwe ntegeza kuwufeta bitegeza kugenda ukunuko urafise umuryango ufise abantu ugaburira ufise ama responsabilité yose en tant que umugore utegerezwa kubahiriza ariko usanga ari kushinga abandi yuko bigenda ukuntegeza kuwufeta. Uzi yuko hariho nigeze kubona uko aravuga umugore ugasanga umugabo nta buryo afise burenze ugasanga nyene birabaye ariko ko bamaze gushiramwo ngo le 8 mars ntegerezwa kwambara igitenge ntegerezwa gusohoka ugahita usanga uwo mukenyezi aho kumva gutahura umugabo wiwe ngo amwereke ka gateka amwereke ca cubahiro c'umukenyezi agaca ashaka kumukoresha n'ivyo atokoze kugira ngo aronke ico gitenge. Je nibaza yuko bihora bishika n'abagabo ugasanga barabikoze batabikunda mugabo kubera bavuga bati nukwezi kwahariwe agateka kiwe reka ndamuryohere. Naye numva umenga bo mutahura umugore yo yarakwiye gutahura umugabo atayafise ariko hari abakenyezi uco usanga avuga ati ubundi rero jewe ntunkunda kwera iki mu kwezi udashoboye kubima ariko ubundi naye numva umenga sindi hari hageze kumwereka ku gateka mu rugo nk'umukenyezi hanze hose kugira ngo gusa ikintu bibagira nuko hariho abakenyezi imisi yose sikuvuga ngo uwo munsi wonyene ngo nawaduhariwe unateza kugira fete imisi yose agateka ka urakamana bivana n'ama action ukora mbega wirekana gute imbere y'abantu bari musi yawe ubaha akarorero gute bigenda gute. Hariho n'ibindi bintu mbona numva bacavuga ngo kubera ngo umunsi umwe le 8 mars ariwo wahariwe agateka k'abakenyezi ngo yindi misi yose ni y'abagabo. Rero manje niyumvira iyo misi yose rero twebwe baradufuse badukuye tukira abakenyezi ariko so munsi wa 8 mars gusa uretse ko ari wowe washizweho gusa ariko n'indi misi yose
abakenyezi bumve ko ntituba twambuwe ntituba dukuweho kandi n'abagabo bavyumva yake kuza baravuga ngo ubona umunsi umwe gusa kuko abakenyezi ntidukora rero w'imase n'indi misi turakora je ariko nayo ndavyumva ahanini ego nice twavuze amadeparage ibintu bishikira abakenyezi ibyo bakora bitari byiza example bari bakwiye kutwereka niyo conclusion twogira kugira ngo bon ego niba byashitse uku ntibizosubire uzokwame uri umukenyezi hagateka imisi yose ego nkuko tuko turarangiza uku kwezi twinjira mu kwezi kwa kane je ico no bivuga ko nuko umukenyezi akwiye kumva yuko si le 8 mars gusa kuko inshingano ntizisha zihagarara ngo le 8 mars yavuyemo canke ngo mars yaheze canke ngo kwezi kwa gatatu oya umukenyezi yamafise ico abwirizwa gukora arafise ama responsabilité afise ntahera kubera ukwezi guheze ntahera kubera umunsi uheze ariko nama responsabilité aguma abandanya nimba ari umujije aguma ari umujije aguma akora akazi nimba ari umuganga aguma ari karavura ako gateka rero ntigaca gahagarara ngo kubera ukwezi kwaheze no akwiye kuvyumva yuko nimba ari kuryoherwa ntibihagaze no akwiye kubandanya akwiye kubibamwo bikaba ivy'imisi yose kugira ngo naba abagabo twama tuvuga ngo bavuze ko iyindi misi yose ari y'abagabo niho byoroshe ko barahindura ivyiyumviro kuko barabona yuko ni responsabilité zamaho twavuga ngo nibo bazohindura twebwe tutarahindura tutarumva yuko umukenyezi kuba uwo musi warabayeho vyari kugira ngo bituvyure bisuye bitwibutse yuko dufise agateka kandi dufise n'ama responsabilité tugomba kubandanya ego ni merci beaucoup Africa Live Africa Plus mubandanye mudukurikirana mukaba mwakunze video rero mubandanye muzi mwipartaja amakomantere yanyu kugira ngo tubandanye dusangira n'ibindi byinshi ko twigira twinjiye mu kwezi kwa kane murakoze Africa Live Africa Plus